Umugwi w'intara ujejwe gukinga no guhangana n'ibiza ari isibe urongowe na Buramatari w'intara ya Bujumbura Engineer Desire Nsengiyumva baragendeye kuri uyu wa ndwi ntwarante umwaka wa 2023 abenegihugu bo ku mutumba Kibuye agatsimbiri ka Misave ya mbere muri komine Isare ahaheruka gusiduka umusozi. Buramatari Nsengiyumva aratubwira uko babisanze n'ubutumwa bahereje abo benegihugu tumwumvirize. Ingorane aho imisozi yorurutse, iki kibanza duhagazemwo murabona neza ko ari ikibanza kimwe mu bibanza bitari bike byagize izo ngorane kuri umutumba nyene. Twasanze ibintu vyarononekaye koko, imirima myinshi yaratwawe nkuko mwamaze kubibona, kandi hariho n'amazu menshi amerewe nabi, amwe mbere abenegihugu baciye bihuta kuva mu mazu barasambura amazu yabo kuko izi manga zateye zaca hirya no hino y'ayo mazu, bigaca biba vyiza rero ko bakinjura kugira ngo baje kuba ahantu bigaragara ko umutekano uba mwiza. Inyuma yo ngaha duhagaze hari ibice bindi vyaciyemwo imanga nkizi, aho vyabonetse mbere n'ibitungwa nk'ingurube zapfiriye muri izo manga n'impene. Rero uyu munsi abenegihugu bahora babaho hantu bakaba bari mu kangaratete, na cane cane ko imirima yabo yononekaye ariyo bari bizigiye kwizobafasha, kandi n'amazu yabo bahora babayemwo ubu bikaboneka yuko bagiye kuba ku giti nk'inyoni, kandi bari basanzwe bafise aho baba hameze neza. Uyu munsi rero tumaze kubashika ko twasavye ko ubwa mbere bagira kwihangana, bakagira kwigumya no kwizigama, kandi bagashishikara kurwana n'irihindagurika ry'ibihe rituma uburere bwabo aribwo bwacu bwononekara. Ikindi twasavye abenegihugu babahaye indaro, na cane cane ababanyi babegereye, kubaba hafi, kubashigikiza uburyo, bwa mbere kubaba aho baba barakika umusaya mu kurinda ko ubuzima bwabo busubira kuba bwiza, kandi bongere babafashe n'uburyo bwo kubafungurira kugira ngo inzara ntibagirire nabi. Egome ico nico bwa mbere twabasavye. Ikindi tugiye kubafasha no kubwira abadukurira, na cane cane nabo dusangiye ino ntara, abavuka ntara, kugira basayirize abenegihugu bagize ingorane, tubashike ko mu buryo, twongere tubashigikire mu kugira ngo bashobore kuyisanasana baronke aho bakika umusaya. N'ubushikiranganji rero bwo gushigikirana dushishikara kubutera akamo. Iki kibazo twarakibabwiye, barakizi, ico boshobora kudufashisha kibonetse tuzogishikana muri ico kibanza kugira ngo abenegihugu by'ukuri basubire kugira ubuzima nk'ubwo bahorana, hanyuma bifate. Ikindi tushima kubwira abenegihugu no kubibutsa yuko boshishikara kuraba neza, kuko umutumba turiko biragaragara yuko ufise ikibazo kijanye n'ihindagurika ry'ibihe, kuko naho nahatashikiriwe ngo hatwagwe gose, biraboneka ko hariho imigaga myinshi yegereye aho hantu. Tukabasaba rero kuhacunga mu gihe na cane cane imvura iguye, ntibidadire ngo bahagume, babonye koko ko hari ibimenyetso vyerekana yuko ashobora gutwarwa, canke inzu zabo zitabuye kunyiganga, canke zikagira ibimenyetso zitahorana, bace bagerageza bakinjure bave muri ako karere kugira ngo bikunde ntihagire amasanganya. Ibisigaye ubuzima tuzoshishikara kubusanasanira hamwe, kuko turi kumwe twese nta kizotunanira. Hanyuma watakaje inzu yiwe, turi kumwe twese tugerageza kumushigikirana basubire kuronka ubundi buraro, hanyuma babeho neza n'abenegihugu bo mu ntara ya Bujumbura. Mwomenya ko ico gice c'umusozi casidutse kuri uyu wa gatandatu inyuma y'imvura nyinshi yaguye muri zone Kibuye. Radio television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.